ninde arongoye Uburundi by'ukuri? Reka nsubire ndabaramutse mweba mwanye mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa agateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'ahandi yose mutamenye mwa mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Ibintu ntivyoroshe mu mugambwe uri ku butegetsi CND FDD. Ninde arongoye Uburundi by'ukuri? Hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Evariste Ndayishimiye ibintu birabandanya kuba bibi cane nyuma yaho Evariste Ndayishimiye afatiye umwanzuro wo gukura mu mabanga uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Biboneka ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ugushaka guhungabanya umugambwe uri ku butegetsi CND FDD, gushaka kubangamira inyungu za bamwe mu bihangange bikomeye cane mu mugambwe uri ku butegetsi CND FDD, harimwo n'urongoye umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Raporo yaraye isohowe n'ishirahamwe Burundi Human Rights Initiative irimwo amakuru menshi abarundi batazi. Iragaruka rwose ku migenderanire iri hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo mu butegetsi, ku ngufu za Perezida Ndayishimiye inyuma y'ikurwa rya Bunyoni, ku bubasha bwa Ndikuriyo ku mbonerakure, ku masosiyete Ndikuriyo avanamo inyungu ziwe bwite, ibikorwa by'umutekano n'ingufu z'igihugu. Raporo irerekana ko amabi y'imbonerakure abandanya kubera impigi zihabwa na Ndikuriyo, naho Ndayishimiye agishika yashaka kugabanya uruhara rw'imbonerakure, ariko rwose byaramunaniye kuko imbonerakure ubu ngubu zisigaye zegukira Reveriyano Ndikuriyo, ariwe aziha amabwiriza ashatse akazituma uwo ashatse akazituma gukora ibyo ashatse, kuko Evariste Ndayishimiye byagaragaye ko atakuboko gukomeye afise ku mbonerakure. Murazi ko mu ntwaro ya Petero Nkurunziza imbonerakure zegukiraga Perezida Petero Nkurunziza, ariko ubu ngubu imbonerakure zegukira umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CND FDD Reveriyano Ndikuriyo, aribyo biguma bitera ubwoba General Evariste Ndayishimiye. Murazi inyigisho Reveriyano Ndikuriyo agumya atanga aho imbonerakure ziba zahuriye, bigaragaza ko Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko arategura ibintu bikomeye cane, ku buryo Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye, akavuga ko nubwo yikijije igihangange General Arengiyome Bunyoni, ariko asigaranye umukeba akomeye cyane ariwe Ndikuriyo. Naho biri gutyo, iyo raporo irerekana ico Ndayishimiye na Ndikuriyo bahuriyeho: gukumira seneri no kwiburagiza mu matora yimirije. Evariste Ndayishimiye na Ndikuriyo icyo bahurijeho gikomeye cane ni ugukumira seneri mu matora, kuko babona ko baramutse baretse seneri ikaba ariyo irongora igihugu cacu c'u Burundi, bishobora kubakwegera ibyago bikomeye cane. Murazi amanyanga akorwa na bamwe mu barongoye umugambwe ku butegetsi CND FDD, ari nabo barongoye igihugu cacu c'u Burundi. Bagumya baduza amazu maremare cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bagumya bagenda mu miduga izimvye cyane, kandi bikaboneka ko ayo mahera bakoresha baba bayakuye mu butunzi bw'igihugu, ari nayo mpamvu babona ko igihugu kiramutse kirongowe n'umugambwe utavugamwe n'ubutegetsi seneri byaba ari akaga gakomeye cane kuri bo. Murazi abantu bagandaguwe ku ntwaro ya CNDD FDD, murazi abantu banyurujwe ku ntwaro ya CNDD FDD, murazi abantu bangajwe ku ntwaro ya CNDD FDD. Ibyo byose bikaboneka ko niyo mpamvu Evariste Ndayishimiye na Ndikuriyo bashobora guhagurukira rimwe kugira ngo barwanye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, kubera yuko babona ko seneri iramutse irongoye igihugu cacu c'u Burundi byabaviramo ingorane zikomeye cane. Raporo irerekana ingene Ndikuriyo yashoboye kugumaho naho imigambi yo kumusitura yariho. Ndayishimiye yari afise umugambi ukomeye cane wo kuba yakura mu mabanga urongoye umugambwe ku butegetsi CND FDD Reveriyano Ndikuriyo. Ikibazo nimba Perezida Ndayishimiye azobandanya kugerageza kumwaka ingufu, sinzi nimba bizoshoboka, kuko urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo arafise ingufu nyinshi cane mu mugambwe uri ku butegetsi.
Ku bwa Burundi Human Rights Initiative, iminsi iri imbere iracabitse amabanga ku bizokurikira hagati y'abo bagabo babiri, ariko iremeza ko gukura Ndikuriyo atari ikintu coroshe kubera afise imizi ikomeye mu nzego z'ibanze mu mugambwe. Ku bwa Burundi Human Rights, Ndikuriyo ni umwe mu barota kubandanya umurongo wa Nkurunziza kandi babangamiye imwe mu migambi y'ibyo Ndayishimiye ashaka guhindura. Muri urwo rugamba Burundi Human Rights Initiative ivuga ko gushika ubu Ndayishimiye afise amahirwe akura mu gisirikare kubera ashigikiwe na General Prime Niyongabo. Bamwe n'abandi bakabona ko General Evariste Ndayishimiye yoba adashigikiwe na Prime Niyongabo ataba acirongoye igihugu cacu c'u Burundi, kuko ingufu zose afise azihabwa na Prime Niyongabo, kuko ata wundi mutegetsi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ugishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ugushaka kwigwizaho ubutunzi kandi akabwaka ibindi bihangange byari bikomeye muri CNDD-FDD. Murazi ko na General Arengiyome Bunyoni mu minsi iheze yatangaje ko amatungo yabonye mu buryo butemewe n'amategeko ashaka kuba yayasubiza leta ikayakoresha mu nyungu z'abanyagihugu, ariko ko ikibazo afise ari uko naramuka ayo mahera ayasubije azahita ajya mu minwe ya Ndayishimiye ndetse n'ibindi bisuma bafatikanije kuyobora, akabona ko nawe atazoyerekura ahubwo azokomera agapfa. Ibintu niho byatanguriye kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Naho biri gutyo, iyo raporo ivuga ko Ndayishimiye ashobora kugira ingorane hamwe yo kubahuka kubangamira inyungu z'ibihangange. Ivuga ko ibyo bihangange biterekwa umukuru w'igihugu agoyagoya nk'uko biterekwa umukuru w'igihugu afise ingufu nyinshi cane ku buryo yahonyora inyungu zabyo. Ku bwa Burundi Human Rights Initiative, ibyo bihangange bishira hejuru inyungu zabyo bwite, hagakurikira inyungu za CNDD-FDD, ubwa nyuma hakaza inyungu z'igihugu. Burundi Human Rights Initiative ikabona ko kuva umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watangura kurongora igihugu kuva muri 2005 umaze imyaka 17, ariko nta kintu na kimwe wigeze umarira abanyagihugu b'igihugu cacu c'u Burundi, kuko ubukene bwabandanije kuba bwinshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abantu barabandanije kunyuruzwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abantu baragandaguwe nk'uko byahoze ku ntwaro zabanjirije CNDD-FDD. Urumva yuko intwaro ya CNDD-FDD ataco yigeze imarira igihugu cacu c'u Burundi. Murazi ko nabo ubwabo hagati batigeze bumvikana na gatoya, murazi ingene batanguye ndetse naho bageze ubu ngubu. Biragaragara ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ata kintu na kimwe wigeze umarira abanyagihugu b'igihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru menshi turi kwatohoreza ajanye naho dosiye ya General Arengiyome Bunyoni igeze, ndetse n'icyo bimwe mu bihangange muri CNDD-FDD biriko birabivugaho, ariko bamwe n'abandi bakabona ko General Arengiyome Bunyoni ashobora kuba yanarekurwa kubera yuko amakosa menshi General Arengiyome Bunyoni yakoze ari umukozi wa leta y'u Burundi, kandi ikindi ubudahangarwa afise nta sentare n'imwe yemerewe kuba yamuburanisha ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaboneka ko General Arengiyome Bunyoni isaha n'isaha ashobora no kuba yataha, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwa, aravuga ati aho kugira ngo General Arengiyome Bunyoni atahe aje kwidegembya abone n'umwanya wo kuba yategura kuntimbagaza, ahubwo nzomwica bigire inzira. Nuko biriko biragenda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko turiko turabatohoreza amakuru menshi cane yerekeye iyo dosiye ya General Arengiyome Bunyoni. Umwanya n'umwanya turaza kubibashikiriza mubone uko ibintu biriko biragenda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfa.